ngaha sindahari nka Abeli muri aka kanya ndahari nk'uwaserukiye nk'uwaje kwifatanya n'umugwi wa SANDY NDUWIMANA ariwo yise ngo let the shine mubirabe ngaha mubisome ngaha ntimumve ivyo mvuze mubisome mwarize utize nawe avuga ivyo mvuze. Kuri twabishimye cyane nibaza ko sinzi uwabarongoye ni Imana yabarongoye by'ukuri n'abandi bantu uwukorwako n'umutima mwiza wo gufasha gushika ngaho kugira ngo aba bana banezeranwe nabo mu bihe bya Noel no mu bihe bya Bonane ndetse nkanagira ko mvuga yuko ntitwogira ingeso yo kwama dusangira n'abana kuri Noel na Bonane ahubwo dusangire nabo imyaka yo imisi yose kuko abana ntibajya ku Noel be biraheze hamwe twavuga ko umwana ariye ku Noel bizoba biheze tuzosubira kumugabura ku Noel twoba turi abana babi twosanga nivyo twakoze tutarose impera ahubwo twame tuza kubaba hafi n'abandi muzoze kubashigikira kugira ngo abana bamererwe neza biga amashuri meza mubaterere mu maniforme mu baterere mu makaye ni byinshi byo gukora. Turashima rero SANDY Kukigo yakoze akaza aha hantu kugira ngo yifatikanye n'abantu bana we uriho nanje nabayeho ni ku mugambi w'Imana. SANDY yodufasha bikaja mu ngiro abo bana bakumva ko bafise agaciro bakabona ko tutababesha by'ukuri impano zabo zitoherera ngaha zizoshika kure. Rero naho twokora ubuhari uburyo bwinshi cyane bwo gukorana urabona n'ubu ntiyashitse yatumye hariho no ku mazuma arashobora wenyine akorganiza nka Zoom tukavugana abo bana bakiexprima akavuga ati uyu mwana uyu namubonye mwiki uyu mwana uyu namubonye mwiki maze rero nawe mu nyuma y'ababonye baganiriye niwe yokumva aho yobajana naho yobashikana. SANDY NDUWIMANA asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana gospel akongera akaba akina amasinema rero ku batamuzi boca bamuraba kuri YouTube bakandika SANDY NDUWIMANA nibaza ko boca bamubona bakamumenya kandi n'umuntu ariko aragerageza kwitanga cyane ntigira yibagira igihugu ciwe kuva agiye muri Canada nta munsi numwe yibagira igihugu ciwe mbere novuga yuko ari mu bantu ba mbere baza keshi mu Burundi kuko ku mwaka aza nka 2-3 nubwo atari ngaha nukubera yaheruka ngaha nta mezi 3 aheze avuye ngaha urumva ariko ari umuntu akunda igihugu ciwe tanga lift niho yihuwicaye rero aha aba bana ntibicaye kandi ni giti kiriko kirakura abo bantu rero bamaze gushika kure boshigikira haba mu nyigisho haba mu buryo kuko hariho nk'abana bafise ingabirano ngaha nk'abana batamba hariho nk'iganwa baherukamwo baraba bambere mu isi kandi batambiye hanyene muri iki kigo uko nyene bumva basigaye ko kinama canke zindi karite zitokumva nk'ikarite zahebwe mugabo zihagurutse rero abo bagize amahirwe yo gushika hanze babandanye babakwiga ko abana bariko baratambuka iyo lift bayibahe by'ukuri babashikane kure. Ikintu ca mbere wumvise ko natanguye ngaha ndabarangira ati iki kigo kiri muri karite Muramvya kwibarabara gicenda nimirizo nize ntabipostinze ntavyo womenye none tureke gupostinga kandi twaje gukora iciza dukeneye n'abandi baze kugikora twe turakeneye yuko abantu benshi baza kwifatanya n'aba bana babafashe babagira umunsi mukuru bongere bame babafasha no mu yindi minsi iri imbere babeho nk'abandi babeho neza none tutapostinga ko twaje ngaha baca bavyibwira gute wewe nubwo bujumbura yose ntayuzi uzikora umuntu aba bujumbura ataze ko iki kigo kibaho none tutapostinga bazobimenya gute umuntu yumvira afise iyo mind arafise problem. Keshi rero abantu b'abasani c'abastari hari gihe bemera ibintu ugasanga bemeye buki bategeka ugasanga avuye ngaho yemeye ibintu atazoshitsa kandi kwemera ibintu utazoshitsa burya ni ivyaha. Je namambwira abantu ari abantu baza ko muri industry ivyaha vyemewe kubesha canke showbiz ugasanga ko ndi ngaha ndi imbere y'amakamera mumbari nshingira showbiz cenye nemera ibintu nazokora sinokwemera ivyo ntazokora ahubwo reka ngende niyumvire kubera nahageze kandi ari ubwa mbere ndahageze hanyuma ico Imana izonshiramwo mu mutima wanje cyo gukora kuri urugwaruka nzogaruka kuko nahabonye hanyuma ndababwire niyumviriye ati ndabona ico nova kire mu muntu yagize iti katureme ubusanatwe jewe Abeni nibaza ko mu bintu by'amafilime ndafise ijwi rigira kure rero ico ndacemeye nzogerageza nkorane sinema n'aba bana kandi biroroshe ko muri sinema niwe utegura amarole
hanyuma ugategura nyine amaseno uza gukora biroroshe gushiramwo abana ivyo nihagira nzobikora nzokwegera ababaraba ngaha hanyuma turabe ingene twobikora ivyo ndavyemeye cyane bimwe byo kwemera ubuki ntegeka ivyo rero ubwo buki ndabufite araso y'igiciro